Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ku magari y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku itangazo rivuye muri Tanzania. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu yagira urugendo muri ico gihugu kumva zuko arongoye ibihugu vya EAC n'ibindi bitandukanye kuri ubu manama atandukanye yari yagiyemo. Hari inkuru y'umubabaro idushikiye aka kanya ivuye muri ico gihugu nyene ca Tanzania. Turayigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Ndagwaye ikaze kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwaye ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu baye kaze. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza kandi muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba ne kumusigi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana muri aya makuru akomeye cyane abajeje kudushikira. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no kwikura ko intwaro y'agahotoro. Ibihangange bihejeje gutembagaza ubutegetsi na cyane biboneka yuko ari byo vyarahaye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Kwigenekerezo rya 2023 munywanyi mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashitse ku kibuga c'indege muri Tanzania. Agishikayo yari yitabiriye inama yahuza abakuru b'ibihugu batandukanye muri EAC. Ariko ntivyagenze neza kuko yaciye ajanwa mu ivuriro ryegereye muri Dar es Salaam nkuko amasoko yaho nyene abishikiriza. Kari inkuru nziza umungu muisi Petro inkuru nziza niwe ahejeje kugendanira umukuru w'igihugu muri ubugwayi bwiwe kuri ubungu yobahejeje gutangaza amakuru akomeye cyane ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kari inkuru nziza yoba ariko aratomora yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba umuremyi na cyane ko ubugwayi bwiwe atawo butandukaniye n'ubwahoze ku muhisi Petro inkuru nziza. Nyuma yuko umuhisi Petro inkuru nziza yitaba umuremyi mwarumvirije ivyamuhitanye. None biravugwa yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba yarahawe ishano. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Nyuma yuko ari inama iriko irabera muri Tanzania yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, kuri umukuru w'igihugu niko ari guca aremba nyuma yuko ariko arashika gutanga ikiganiro hagati y'abo bategetsi bakomakomeye bagenzi biwe. Biravugwa yuko umuhungu wa General Major Evariste Ndayishimiye nawe yaciye ashika aho umukuru w'igihugu arembeye. Na cyane ko Jodel Ndayishimiye ataringa mu gihugu cacu c'u Burundi aho yarahejeje imisi itari mikeyi abarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yoba yashitse ku kibuga c'indege muri Dar es Salaam, bivugwa yuko yoba yaciye ashika umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu arembeye. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira n'iki kari inkuru nziza yoba agira ashikirize abamenyesha amakuru bakorera ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kugira ngo babishitse ku bene igihugu. Aka kanya turonse amajwi yibanga ku mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye mu idonido ryayo. Bikamu nyuma zuko kuri ubu ngubu ibihangange binezerewe cyane na cyane kumva inkuru y'umubabaro yuko umuvyeyi wacu arembeye muri ico gihugu. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu ashobora gutahukanwa ikiziga ciwe nanone nyuma yuko ubugwayi bwiwe bwaheza kuba bumurembeje na cyane ko biboneka yuko atakizere kigaragaza yuko umukuru w'igihugu ashobora gukira vyihuse. Hari abavuye mu makungu baba bahejeje kugaruka aho umukuru w'igihugu arembeye bakaba bariko barakurikirana amagara yiwe. Umwe mu bagambanyi yoba yarungitswe muri iyo operasiyo yoba ahejeje gutahurwa. Turi bubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane adushikira.
Bikavurwa yuko nyuma yuko Nkurunziza afashe iyi ngingo ikomeye cyane yo kuba ari wagendanira umukuru w'igihugu, na cyane bivurwa yuko umukuru w'igihugu yari yategerezwa kandi Nkurunziza yategerezwa kuba asubirira General Prime Niyongabo, akaba ari zo mvo ziriko ziratuma ibi vyose biboneka. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari muri Kenya ejo kwigenekerezo mu masaha y'ijoro, niho yaciye arungikwa muri Tanzania kumva zo kuraba neza ibijanye n'umugabo wiwe n'amagara yiwe, kuko vyatangazwa yuko aremvye cyane. Mwijoro agishika muri Tanzania mwarumvirije amakuru akomeye cyane yuko urupfu rwiwe rwo barugeze aho umwasi ashaka. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwitaba umuremyi, na cyane ko ibihangange biriko biranezerezwa n'aya makuru ariko arava muri Tanzania. Turategereje amakuru turi buze kubashitsa ko mu kanya nyuma y'aya makuru tugira ngo dutangurire ku makuru akomeye cyane avurwa ku bikorwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, ubugambanyi butandukanye, tuvuga no ku makuru avurwa ku mpunzi ziri mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda. Ivyo byose rero turabigaruka ko mu nyuma turaza kubarungikira amajwi akomeye cyane bamwe mu bajenerali baba bahejeje gushira ahagaragara ajanye n'umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Duhejeje gutahura ibijanye n'uwo yarahaye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa mu gihugu cy'u Burundi, mu nyuma turaza kubigaruka ko vyose idonido. Inyuma ya komine Buraza mu ntara ya Gitega, urumuri rw'amahoro rwaciye rubandaniriza muri komine Ryansoro, rwaciye rumurikira ibikorwa vyo kubaka isomero ry'ishure shingiro rya Mugererwa. Urongoye intwararumuri Epipod Baranyikwa yahumirije abene igihugu ku amavu y'ivyo vyose y'ivyo bikorwa vy'udandaje bakora, wo kwitwararika kuriha amakori kuko ariyo ahava agasahiriza leta mu gutunganya imigambi iteza imbere igihugu cy'u Burundi. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane adushikiye ku bijanye n'impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyekongo bari mu nkambi ya Mahama mu gihugu cy'Ibanyi cy'u Rwanda. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira kuri ubu ngubu, ibintu vyaba bihejeje kuba vyibonekeza muri iyo nkambi nyene Mahama. Ukwezi kwa Munyonyo kubi ku mpunzi, haraheze indwi irenga amashirahamwe HCR na PIM baragabanije ibipfungurwa bigenewe impunzi zo mu ikambi ya Mahama. Kubw'izo mpunzi, itangazo ry'igabanywa ry'ivyo bipfungurwa ryari ryatanzwe n'ayo mashirahamwe abiri, ariko impunzi ntizavyumva. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu yegereye aho nyene, akarorero ni Akamerine n'umupfakazi akaba na nyina w'abana bane yari ku murongo muremure wo kurindirira ko mu gisagara ca 10 imbere y'umukozi wa Bank Equity kugira ngo aronke amafaranga agenewe gupfungura mu kwezi kwa Munyonyo. Imbere yuko ashikirwa aribaza ico azoshobora gukora hamwe ibipfungurwa vyoba bihejeje kugabanywa. Nubwo nariko nabonye bene wacu baronka ibihumbi 4,250 y'amanyarwanda, nari nibaza ko ivyo bitoba kuri jewe nsanzwe ndi umupfakazi ndeze n'abana bane, ariko vyabaye nahatswe nanone gukoma induru ndire bene wacu nibo bampojeje, niko avuga. Emeline asangiye uwo mubabaro n'agahinda n'izindi mpunzi zirenga 64,000 z'abarundi n'abanyekongo bamwikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Kubw'amasoko mwikambi, amashirahamwe HCR na PIM yasiguye ko ibipfungurwa vyagabanijwe kubera igabanurwa ry'ubwo bugenewe gufasha impunzi. Bikanababazwa kandi ko baronse ibice 37% ku buryo bwari bwitezwe mu mwaka wa 2023 kugira ngo bashobore gufasha bose. Ivyatumye bidakunda kubandanya kubafasha uko vyahora. Kuva mu kwezi kwa Munyonyo mwaka wa 2023, impunzi zahora zironka ibihumbi 10 vy'amanyarwanda buri kwezi, kandi kuri umwe wese ubu bazaronka ibihumbi 8,500 y'amanyarwanda. Abahora baronka ibihumbi 5 vy'amanyarwanda nabo bazaronka ibihumbi 4,250 y'amanyarwanda. Uwo akaba ari umurwa ufatwa nk'uwukennye cane, niko umwe mu bakozi ba HCR yasiguye. Iyindi mfashanyo yahagaritswe kandi igizwe n'ibintu bitandukanye, n'imfashanyo zigizwe n'ibikoresho bitari ivyo gupfungurwa hamwe n'imfashanyo zigizwe n'ibikoresho vyo gucana hamwe n'umwuka ukoreshwa mu gucana ku mpunzi ziba mu makambi. Ukurungika abagwaye bakeneye kuja kuvurirwa inyuma y'ikambi vyaragabanutse, ubu bizokorerwa imbere kandi gusa.
Ku bwa HCR na PIM iyo ngingo ntizoraba imfashanyo ihabwa impunzi mu mugambi udasanzwe wo kugaburira abarwayi n'urwaruka rw'abanyeshuri. Kuri ubu impunzi ntizigera ayo zicira n'ayo zimira niko zitomora. Ku bw'amasoko yacu reka tubigaruke ko vyose ku batahora baronka imfashanyo y'amafaranga bagiye kunyuka. Nanone bikaba mu nyuma z'uko kuri iyo yindi mirwi ibiri yidoga ko igiye kwicwa n'inzara. Mbere indwara zifatira ku gufungura nabi ntizizoteba kwibonekeza kuko hagiye gutera ubukene budasanzwe niko bavuga. Bongera ko bati ni ukuri ibiciro vyaragiye kandi vyaragwije nka kabiri karenga. Imbere hari ivyagwirije gatatu kuri iyi minsi ku isoko y'ibifungurwa mw'ikambi no mu gihugu cose, aho ibiciro birabandanya kuduga. Tuzobandanya tubaho gute ngaha? Kumbure bashaka ko dutaha iwacu, ariko nabo nyene batomora yuko ivyo vyose atakundi vyogenzwa. Niko ikibazo gikomeye kigoye gutorerwa inyishu ku ruhamo rutandiriye. Niko izo mpuzi zo mw'ikambi ya Mahama zigizwe ahanini n'abarundi ku bice 90% zigaragaza umwiheburo. Ayo mashirahamwe ajeje gufata arahumuriza izo mpunzi akazisaba kwijukira gukora iyindi migambi itanga amafaranga, ariko ivyo ntibinyura izo mpunzi. Nta mutahe nanone dufise wo gukora urudandazwa ruto ruto canke urunini runini. Igishoboka ni ukurondera akazi mu kibano cegereye ikambi. Naho nyene si bose baronswa akazi, niko bibonwa n'abo benegihugu bahungiye mu gihugu c'u Rwanda. Umwiheburo bishize mu minwe y'Imana. Kubw'Imana uheze nanone kuw'Imana uheze mw'ishengero, isengero rimwe muri iryo ryagumye rigaruka ku masengesho yose gusaba Imana ko imfashanyo ntigabanurwe nk'uko bitomorwa n'umwe mu bakristo b'ishengero ry'abakizwa. Imana niyo nyene ishobora kuba yokora vyose, niyo izi uko tugiye tuzobaho kuko iyo yatuzigamye kuva mu mwaka wa 2015 ubwo mu gihugu cacu c'u Burundi hakorwaga amahano ateye ubwoba. Kuri ubu ngubu yajeje kutuzigama. Abandi nanone batomora ibitandukanye. Ahandi turabona ko abari bajejwe kudufasha badufitiye ikigongwe na gitoya. Niko bivugwa nabo bari muri iyo kambi, bakaba basaba ko leta y'u Rwanda yobagirira neza kandi gukora barashoboye kose kugira ngo bahindure mu mwaka wa 2024. Uko kugabanya imfashanyo bizokorwa nanone ku buzima bw'impunzi zirenga 135,700 harimwo n'abasaba ubuhungiro. Kubw'ibiharuro vya nyuma vyo kuwa 30 Gitugutu umwaka wa 2023 aharurwa mu Rwanda harimwo abarenga 84,800 baturuka muri Kongo n'abarundi barenga 50,100 baturuka ngaha mu gihugu cacu Burundi. Nayo ayandi makuru akomeye cyane hejeje kudushikira bikaba mu nyuma z'uko urumuri rw'amahoro ruhejeje gukwiragizwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Abahinga mu vyerekeranye na politiki basigura ko ibi vyose ataco bizanira abene igihugu, na cane ko akarenganyo kaba kariko karibonekeza mu butungane n'andi hatandukanye. Bakagaruka ku ngingo ikomeye cyane ariko irabana nuko urumuri rukwiragizwa kandi hirengagijwe ibibazo abene igihugu bafise. Mu butungane biravugwa yuko abafise ubushobozi canke abafise amikoro aribo baronka ibibanza bitandukanye. Nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikira ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku basirikare b'u Burundi barungitswe kugarukana amahoro no kugwanya umuhari wa M23. Biravugwa yuko bageramiye na cane ko batari bakeyi bahejeje gutoroka igisoda c'u Burundi. Bakavuga ko mw'ikambi zitandukanye barungitswemo kuri ubu ngubu bariko barata ibigwanisho vyabo bagafata iyishamba bakerekeza mu bisata bitandukanye berereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari amakuru akomeye cyane avuga yuko abo basirikare bazokora agashirahamwe kandi bagakora umurwi urwanya leta y'u Burundi, na cane ko yo yabatereranye. Biravugwa ko leta y'u Burundi na n'ubu igihakana ko yarungitse abasirikare ku mwumvikano wa leta ya Felix Antoine Tshisekedi na leta ya Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero nivyo bigaragaza umubabaro abasirikare b'u Burundi bafise kuri leta y'u Burundi. Bakatomora yuko leta y'u Burundi ihamba ariko idatangaza abaguye ku rugamba. Nishumbusho ntihabwa imiryango y'ababuze ababo.
Hari n'ayandi makuru akomeye cyane duhejeje kuronka ku basirikari bahejeje gutoroka igisoda c'u Burundi na cane bivurwa yuko ategerezwa kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Cibitoke habonetse ku igenekerezo ry'ejo abasirikari bashika 5 batorotse bari bagenwe kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Baciye bajanwa burizwa ibimodokari vya gisirikare bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kubw'amasoko yacu hari n'abandi hatazwi iyo boba bapfungiwe. Leta y'u Burundi irakwiye gufata ingingo ikomeye cyane kubi vyose biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi ntibiteka umusirikare w'u Burundi. Birashoboka ko mu myaka iza abana b'u Burundi yoba urwaruka rurashobora guheba igisoda c'u Burundi na cane ko atanyishu kandi igisirikare c'u Burundi kiriko kiratanga kubiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi ntigishoboye gusigurira abene igihugu n'imiryango y'ababuze ababo ku mvo zitandukanye kandi ntikibasigurira ibijanye nuko ababo bamerewe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikavurwa yuko impembo y'umusirikare yarungitswe ku mwumvikano wa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu muri Kongo yari inzozi z'uko umwumvikano kuri ubu ngubu impembo y'uwo musirikare yarungitswe muri Kongo ari ukurungikwa muri Somalia. Ndabibutse ko ibi vyose biriko birakorwa kuja muri Somalia birarangirana n'uyu mwaka wa 2023. Abo basirikari rero niko bariko baratomora bavuga yuko leta y'u Burundi iriko irakora amabi ateye ubwoba ku mvo z'ibiriko biraba kandi bikaba bako mu gihe abakongomani bo nyene batabashigikiye. Abanyekongo ntibashigikiye ingabo z'u Burundi na cane ko uyufashwe avugwa yuko yahora akorera M23. Ibi vyose rero biriko biraboneka. Turasavye urudandazwa rw'abasirikari b'u Burundi ruhagarare na cane ko abasirikari b'u Burundi bahejeje kubishikiriza. Umumenyesha makuru wacu yagiranye ikiganiro nabo basoda bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahejeje kumushitsa ko amakuru akomeye cyane kubijanye n'igisoda c'u Burundi n'umwumvikano hagati y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bivurwa yuko ari byo vyoba biriko birakwegera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Kuri ubu atamusoda numwe yoba akiri ku ruhande rw'umukuru w'igihugu na cane ko vyibonekeje ko atari umusoda kuri ubu ngubu afise ubusuma atoshigikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bivurwa yuko abo mushigikiye boba bari mu karwi kiwe ko gusangira amahera kuri ubu ngubu yoba yarabuze mu mabanki y'amakuru y'igihugu. Hari n'ibindi tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabura pyondeko uracurabona arakazojya nawe nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nkuko twabibabwiye mu finyo amakuru yacu tugaruke tuyababwira kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka nkuko twabibabwiye mu mfinyo amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aka kanya nyuma yuko itangazo rivuye muri Tanzania rivuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atameze neza mu nyuma z'uko amagara yiwe ageramiwe. Jordan Ndayishimiye yashitse muri Tanzania muri iki gitondo kumvo zo kuraba neza amakuru ajanye navugwa ku mukuru w'igihugu muvyeyi nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri ubu ataco aratangaza ku bugwayi bw'umugabo wiwe na cane ko ibihanganje vyagendaniye umukuru w'igihugu vyahejeje kuguma mu gacerere. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri Angeline Ndayishimiye yobategerezwa kuba agira ico ashikiriza ku bene igihugu na cane ko kuri ubu ngubu ari we ariko aratanga itegeko mu vyahora bitangwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi ko hari ikete yari yarungikiwe mu makungu rivugwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobagira atembagazwe. Ubugambanyi bwateguwe n'abategetsi bakuru mu gihugu c'u Burundi ku mugambwe ukorera muri Tanzania wa CCM. Uwo mugambwe ukaba uriko uratunganya ibijanye no kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ikiziga ciwe cigaturirwa. Ariko ayo makuru nubwo atavyemezo biriko biratangwa biravugwa yuko uwo mugambi woba wateguwe n'ibihanganje bikomakomenga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kugaruka tubaha umuco ku vyerekeranye n'ibi biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu ninde yoba yarahaye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano. Turi buvyumvirize muri aya makuru akomeye cyane adushikiye bikaba mu nyuma z'uko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye biriko biribonekeza mu mugambi
Kuri ubu bikaba bivurwa yuko General Prime Niyongabo n'ibindi bihangange vyabihejeje gutembagaza ubutegetsi. Turategereje, biravugwa yuko indege izashikana umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ishobora gukorokana cane bivurwa yuko hari umugambi ukomeye cane wo guturira ikiziga ciwe. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ata muntu numwe amwishimiye mu basirikare b'u Burundi, na cane biboneka yuko yishinze amahera akemanga ashigikiye leta ya Kongo. Kuri aba basirikare b'u Burundi bakaba bariko baragandagurirwa muri ico gihugu nyene. Turaza kubigaruka ko tubashitsa ko itangazo General Prime Niyongabo ahejeje gushira ahagaragara. Kera inkuru nziza kuri ubu ngubu avuze ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu mu majambo akomeye cane, tugaruka ko mu kanya nyuma y'ayandi makuru ari buze. Reka ndagukengurukire cane, mu kanya turaza kugaruka twumviriza kera inkuru nziza n'ibindi bintu bikomeye cane bihejeje gushikira ku mukuru w'igihugu. Ijambo rya mbere Jode Ndayishimiye ahejeje gushikiriza kuri ubu ngubu turaza kurigaruka ko muri aya makuru akomeye cane. Ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.